turabashimira cyane. Igikombe rero kirashitse, igikombe kirashitse, igikombe kirashitse, igikombe gerekejwe n'imidari, igikombe gerekejwe n'imidari, igikombe n'imidari birashitse, igikombe cyiza cyane, igikombe cyiza cyane. Gico wakuye Vietnam yitwaye itsinze ekipe muri Vietnam Vietnam umwaka wahera yagitwaye itsinze muri Espagne ntikiza gutsinda imigwi yo hanze ko irakumena kabisa nitinya na gato nitinya na gato turindire turabe igikombe cyiza cyane gishakije bakaba bagitwaye rero bagishiriye baza kugishikiriza urabona yuko abari muri nabo bari Nibogora Olivier uwakane nayo komiseri akaba ari Murengera Ntwari Evariste abakinnyi rero abakinnyi bakaba bagiye nyir'icyubahiro Claude Ego cyane ego cyane baganira Claude ego cyane ego cyane bari kumwe n'umushikiranganje wa mbere bari kumwe n'urongoye umunyamabanga mukuru w'umugambwe urongoye ishyamba ry'umupira w'amaguru ndetse n'umutambukanyi wa Rebellie nawe nyine yasanzwe aseruka imbere y'amategeko Fondation Pax Burundi ego cyane Claude Dari y'ifeza abakinnyi rero ba Vita Club hatanguye Ngombe Claude Jores
ama caza Victory amabandi bose urababona umunyegori Pululu nawe nyine ati mereza nanje yego cyane ngaho cya Claude bisa neza cyane Claude biraryoshe amaje meza cyane dushimira cyane aho tugakorana mu buhinga ameze neza buryo wabonye yive yuko imyambaro y'abakinnyi ba Vita Club umwe wese izina ryanditse ku mugongo yego cyane amazina yabo yanditse uyu n'umugwi ukomeye cyane Claude wifashe Claude biraryoshe gutambutsa irorera yego urabona yo yanditse ko nako byanditse ko Katona na tawo tumubona byanditse ko Claude urabona n'icubahiro yishikiye biraryoshe cyane Claude rawe nyene urabona amatari wa Burunga ari hajya ndamubona wa Burunga ari kumwe na president wa federation bari kumwe ego murabona rero yuko Aigle Noir nabo baratonze mu kanya umugwi wa Vita Club atangwa aba officiel kuvuga aba coach umumenyereza cegera ciwe ubakoresha imimenyerezo preparateur physique umuganga ndetse rero n'abakinyi bakaba bakurikiye kuja gutora umudari w'izahabu batore ibahasha y'imiliyoni 50 batore igikombe n'iteka ryinshi kuri no mugwi iteka ryinshi kuri Fondation Pax iteka ryinshi ku banyamakamba abakunzi b'uwo mugwi bavye bawukunda bawushigikira bamaze imyaka 20 kuva uwo mugwi ushinzwe urabona cegera bagomba bahereze agashimwe k'imyambaro Claude abaserukiye umugwi wa Vita Club nabo ariko baraha akaganuke indongozi z'igihugu cy'u Burundi baje guhereza mushikiranganje wa mbere ubu nabo bahaye buramatari ya Burunga bahereze kandi Alexandre Muyenge arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru yego cyane bakaba kandi bahereje ari umwambaro bibagiwe bahereje umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD arongoye Fondation Pax bakaba rero bagomba bahereze rero bakaba rero bagomba batange imidari ku mugwi wa Aigle Noir batanga imidari ku mugwi wa Aigle Noir bahuye n'igikombe bahuye n'ibahasha y'imiliyoni 50 mu gihe umugwi wa Vita Club wabonye yive bawuhaye imidari y'ifeza bawuha n'imiliyoni 40 turangana biza kugenda abakinyi ba Aigle Noir basa n'abamaze kuduga yego cyane Claude yego cyane babarindiriye babambika imidari hariho n'umuhungu
abana ba Mutama Petero Nkurunziza nabo nyene Yego cyane udushimwe Yego Claude nibo sigara kuko uyu munsi mukuru wahariwe nyakwigendera Nkurunziza mu kwezi wahariwe nyakwigendera Petero Nkurunziza numva yuko batosigara inyuma Jimmy Ndayizeye yego bahereye kuri Jimmy Ndayizeye yego umumenyereza mukuru Sostene Cegera ciwe n'abandi bose rero yego ujeje kubamenyereza physique harimo n'abaganga n'abandi bose urumva yego cyane rero abakinyi Stefane yego cyane aza ndabona Fernando Majamazani Fernando Kakoy Nzande Arose Kevin n'abandi bakurikira bariko bararonka yego cyane mu gihe ndabona babaye imidari Zagi Kone yaronse ngubu baramuhaye Claude Mohamed Kone bahaye Marobe King Jean-Marie bahereza Saidi Fataki Claude ziko yisabiye ati reka nambikwe n'umukuru yego cyane Claude nirisige yego cyane Jean de Dieu Kizigenza rero aheraheje inyuma ya Mukiza Jean de Dieu akaba ari Parfait rero Parfait irakoze Kizigenza bagomba bamushikirize rero ubwo bushimwe aronke ibasha aronke n'igikombe yego cyane Ego murabona rero yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu ahereje igikombe Kizigenza irakoze Parfait inshuro ya gatandatu ya Nkurunziza Cup itahukanywe na mugwi wa Aigle Noir utsinze umugwi wa Vita Club iteka ritazokwibagiranwa mu buzima bw'umugwi wa Fondation Pax aho rero Parfait aciye ahereza ico gikombe urongoye ishyirahamwe userukira imbere y'amategeko Fondation Pax ariwo mutambukanyi wa Reverien Ndikuriyo yego cyane ibirori biryoshye cyane Claude wabona ibayita fair play abakinyi Claude urabona iyo umugwi wagutsinze uratonda ugaca hagati ni fair play mukayikomera amashi ibi ni ibintu byiza cyane bakurushije ibintu byiza cyane igikombe arakimanukanye rero kugira agiye abandi bakinyi Claude byari ibirori bidasanzwe wagira urabona ko ari umunezero ntangere umunezero ku mugwi wa Aigle Noir utwaye igikombe ino 6e edition ikaba itwawe na Aigle Noir itsinze AS Vita Club umugwi w'Kinshasa umugwi ufite amateka ariko bikaba uno munsi ku kibuga Nkurunziza Principal Complex uno mugwi wa Aigle Noir ukaba warikanuye ubabwira ati kizire ko untwarana igikombe hano iwacu nyene icubahiro Claude akaba ariko arasezera ego uko bibona nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba asezeye nyuma yaho ahereje gutangira agashimwe bive biraryoshe kubona userukira urongoye igihugu ugaca utanga igikombe k'umugwi w'igihugu atabandi baje kugikura ngaha kikaguma mu minwe y'ababitunganije kikaguma mu gihugu niteka ku ndongozi z'igihugu niteka ku ndongozi za Fondation Pax niteka ku bakinyi ku mugwi no ku bakunzi ba Aigle Noir aho bari nibaza yuko uno munsi akanyamuneza kaza kubasya biryoshye cyane turabe
dushimira rero Fondation Pax n'abantu bose bafate mu mugongo, harimo Limitel yama ikora bafasha muri byinshi, kaba rero na n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe n'abanyene asohotse kubona mutambukanyi wiwe. Mwana yuko rero nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ariko aregera imodoka yava imurerura kugira ngo abandanye mu zindi gahunda z'uno munsi. Tubashimira rero mwese mwakurikiranye runo rukino, dushimira n'abariko barakurikira televiziyo y'u Burundi, mwiboneye yuko umugwi wa Aigle Noir uze kwirahira umugwi wa Vita Club, umugwi ufite amateka adasanzwe, umugwi wavutse mu 1935 ukaba rero ushoboye gutsindwa hano Imakamba n'umugwi wavutse mu 2005, umugwi wa Vita Club ufise ibikombe 26 uteranije byose nivyo watsindiye mu mahigano atandukanye, mu gihe umugwi wa Aigle Noir ufise ibisindo ufise ibikombe bine gusa. Ariko rero mu kibuga ibintu siko bimera, haba hariho icyo bita izindi realite. Abakinyi ba Aigle Noir ko bakinye neza hatabwoba, bakaba bacoye gutahukana rero ino ntsinzi nkuko mubona bariko barayigina, aho batwaye igikombe n'imiliyoni 50 z'amarundi. Ego cyane Claude, abatashoboye gutangurana natwe tubibutse yuko ku nshuro ya mbere première edition umugwi wa Message Ngozi niwo watahukanye rino higanwa utsinze umugwi wa Aigle Noir. Ku nshuro ya kabiri umugwi wa KCCA niwo mu gihugu cy'u Buganda waje hano utsinda umugwi wa Aigle Noir witwarira igikombe mu Buganda. Ku nshuro ya gatatu Claude, umugwi wa Vitalo watsinze umugwi wa Flambeau du Centre. Ku nshuro ya kane Claude, Aigle Noir icirarahira ati nitwotegura ibintu Fondation Pax kiguma cigira, ucutumira umugwi wo muri Espagne. Umugwi wo muri Espagne waraje ngaha uratsindwa Aigle Noir iritwarira igikombe. Ku nshuro ya gatanu Claude, umugwi wa Aigle Noir ati nubu nandukira handi Vietnam, utumira wa mugwi Dokong ayo waboneye hano Claude. Aigle Noir urayitsinda witwarira igikombe. Ku nshuro ya gatandatu Claude ariyo y'uno munsi reka ndabe mu bihugu bibanyi utumira umugwi wa AS Vita Club, umugwi nawo nyene w'amateka. Ati nawe ngaha nacu wakura uracitwarira ibikombe bitatu Claude bikurikirana. Aigle Noir ati ivyo bikombe nibincika. Tubakeze rero Claude, tunabashimira cyane nabo gukezwa. Umupira biboneka kuri kuratera imbere hano mu gihugu cacu, umupira biboneka yo kuri kuratera imbere hano mu gihugu cacu Claude, nukuri n'ibintu by'amateka.